nuko rero nkuko twabivuganye murabizi uno munsi ni itariki imwe ubu iminsi tuyiharurira ku ntoke mwabibonye uko natanguye kubibereka uno munsi ni itariki ya mbere ejo kuwa gatatu ni itariki zibiri kuwa kane ni itariki zitatu kuwa gatanu ni itariki zine kuwa gatandatu ni itariki zitanu kuwa gatandatu niho tuzogira nte niho tuzohagarika kwandika abazokurikirana za nyigisho z'icongereza niho tuzokugara imiryango uwo munsi nyene niho hazokorwa ikibazo saa tatu z'ijoro. Aha twaravuze duti none bagabo hari umurundi azi yuko afise ingorane muri uru rurimi azokwitwaza yuko atigeze yumva aya matangazo tugize iminsi tubaha. Nibaza yuko ata murundi n'umwe ataravyumva, namwe musanzwe mudafise iyo ngorane muri uru rurimi twarabasavye yuko nimba muzi abantu bari hafi yanyu basanzwe bafise ingorane y'uru rurimi rw'icongereza twarababwiye duti bantu b'Imana abo bantu bahanure mubashikirize ubutumwa bapfume babwanka babwumvise. Duti ubu n'ubuhanuzi sinzi ko mwabikoze, voilà mwarabikoze Imana nibahezagire. Mutabikoze naho dusigaje iminsi ine mubashikirize ubutumwa mubashikirize. Voilà ntiriwe ndarandira rero mu cigwa cuno munsi nkubita mbangura. Mu cigwa cuno munsi nerekana imyifato umunyeshure azogira ariko arakora ico kibazo. Narabwiye yuko atari ikibazo c'ugupapa, ni ikibazo c'ukuraba gusa aho umuntu ageza ubumenyi bw'urwo rurimi rw'icongereza. Amanota uronse uko wakoze kose aratwereka ati umuntu akwiye kuja mu wa mbere, umuntu akwiye kuja mu wa kabiri, umuntu akwiye kuja mu wa gatatu. Nico tuba tugomba gusa. Uronse ubusa, uronse atanu, uronse 80, uronse 100%, wewe bitwereka ikibanza ujamwo. Abazokora ico kibazo azoba ari abantu bakuze. Ndasubiyemwo iki kintu. Ntibikenewe kandi si vyiza yuko umuntu yotrisha, yokwiba. Hani hamwe bavuga ngo umusuma ariba igihe kirekire hanyuma akaruhira kwiba wenyene. Rero uriko wiba kugira ngo tubone yuko waronse amanota menshi uzoba wigiriye nabi. Ntidukeneye kubona yuko uronka amanota menshi canke make, dukeneye kubona yuko utwereka vy'ukuri uko usanzwe umeze. Aha ugiye kwiba ni nka kurya woja kwa muganga dogiteri ahubwira ati ugwaye hehe, kandi uzi neza aho ugwaye ugatangura kumutwengera ukamubwira ko ugwaye mu mutwe kandi ugwaye mu nda. Dogiteri azokuvura mu mutwe hanyuma ya ngwara yo mu nda igusinzikaze ucupfa. Rero naha tuvuze duti turakoresheje ikibazo, iki kibazo turakiguhaye gikore wewe nyene cha tubona neza aho ugwaye. Tukaje tuvuga duti rero uyu ko agwaye uku reka tumurungike kwa Dr. Naka, uyu ko agwaye uku reka tumurungike ku muganga voilà muganga w'ingwara z'uruhu par exemple, muganga w'ingwara donc z'amaraso, muganga w'ingwara zo mu mutwe, voilà tukasha tumurungika. Donc wivye ububeshi. Aha rero tugomba tubabwire ibintu utazokora, ibintu utogerageza no gukora kubera wowe uri kurabesha, kandi uri kurabesha woba wewe nyene ari uri kurita mu mutego.
w'ivyo ukaronka 100% canke ukaronka 90%, tuzoca tugushira mu wa gatatu kandi wari kuja mu wa mbere. Iyo ni ngorane. Urumva yuko ata kintu woba ugiye gukorayo. Ibi bintu tubibabwiye kubera ata muntu azoba ariko aragusiriveya, ata muntu azoba ariko araraba kudakoresha telefone, kutabaza umuntu, kutagirane, ntawe uzoba ariko arakuraba. Rero ngaha cakora ikintu bita integrite. Bamukuri kora ibintu mu butungane naho ata muntu akubona. Bona kuko atawumbona aka kantu reka ndakagire. Oya basi fata yuko ijisho ry'Imana rikubona. Okay, rero umuntu azoba ariko arakora wenyene ntawe uzoba ariko aramuraba. Mugabo ifo yuko tugira kuri izi principe za integrite, ubuntu, reka mvuge ubwizigirwa, bumwizigirwa. Icambere rero umuntu azokwirinda gukoresha ni Google Translate. Google Translate ni hajya wandika muri telefone ngo reka ndabe insiguro y'iri jambo, reka ndabe ico bagomvye kuvuga. Oya, nta muntu yemerewe kubikora ivyo. Ubwa kabiri, mu kibazo ntiwemerewe gukoresha dictionnaire. Ntiwemerewe no gukoresha dictionnaire yo muri telefone canke ijya dictionnaire portable, ijya dictionnaire nini. Dictionnaire yariyo yose ntiyemewe. Ubwa gatatu, nta muntu numwe mu bari hafi yawe, mu bagenzi, mu muryango, voilà, nta muntu numwe wemerewe kubaza. Voilà, nta muntu numwe wemerewe kubaza ngo gereka kakantu nani ngo akantu karananiye. Oya, wewe nyene, wewe ni wewe uzocikorera. Nta muntu numwe wemerewe kubaza. Ugiye kubaza umuntu naho umenye yuko uzoba wivye kandi ivyo bizokugira ko ingaruka mbi. Mu kwishura ikibazo rero, reka guta umutwe, reka kwihuta, fata umwanya wiyumvire neza hanyuma wishure. Raba ahantu hameze neza, ahantu atakikuderanja, ahantu atakigukoroga. Ntukorere ikibazo mu kabare, ntukorere ikibazo voilà mu butike abantu baguma baza bavuga ngo duhiki duhekiriya. Oya, ntukorere ikibazo aho abana bari baguma baza bakora muri telefone bagirante. Oya, korera ikibazo ahantu atakintu na kimwe kikuderanja, ahantu utuje neza. Soma neza urabe yuko hari ivyo basavye yuko ukurikiza. Voilà amategeko y'urukino. Voilà, barashobora kuguha instruction canke bahubwira bati raba rero uza gukora uku inimero uza kuyikora uku, iyi nimero uza kuyikora uku. Ivyo bintu utabisomye urumva ushobora kugira bitari vyo. Banza urabe neza ivyo bakubwiye hanyuma ubikore. Telefone yawe ifise ikibazo ca ekra, idashobora kwandika neza, hagigendera simbagurika amajambo ukabona yo gukoresha amakosa, nguku uko ushobora kubikora. Rondera urupapuro rwa dese gwiza canke urupapuro rundi, hanyuma wandike neza indome ziboneka, hamwe n'umuntu atobanza kwambara amarori kugira ngo abirabe. Umuntu yandika nabi aba yiyizi. Mugabo gerageza wandike neza hamwe umukosozi bitomugora gusoma. Hanyuma uhejeje kwandika cufotora wa rupapuro, ufotore neza hamwe biba biri kerere ku muco mwiza, pana kubifotora uri mu kizime. Oya, ndazi yuko hari ingorane y'amatara, mugabo rondera ahantu hari umuco mwiza, donc umuco, ufotora ivyo bintu hanyuma ubitange. Voilà, aho ni mu gihe telefone yawe idashobora kwandika neza. Umviriza iki naco rero, mu gihe udafise amarezo, mu gihe hageze gukora ikibazo udafise amarezo, ushobora kuronka ikibazo hajya ukironse uriko urakora rezo zigaca zicika. Birumvikana. Ushobora kuba hageze gukora ikibazo hanyuma rezo zigaca zicika. Voilà,
rero hageze gukora ikibazo rezo zikagucikana, donc uzotubwire tuguhe ikibazo. Niwaba uri kurakora hajya uhejeje rezo zigacika, wewe ntugire ikibazo, ntugire ibintu vy'amasiterese, voilà, inyishu urazirungika, rezo igarutse zica zishika. Ibi turiko tubivuga kubera tuzokora ikibazo dufise amadefi menshi, dufise utugorane twinshi. Murazi ikibazo c'amarezo, voilà, donc hariho n'utundi tuntu, telefone usanga zigora abantu. Rero ivyo vyose dutegerezwa kubikorerako. Twababwiye duti ntugire stress, wewe utivye nta ngorane. Aho rero kubera izi ngorane z'amarezo, kubera ko kuntu inyishu zizosha zishoka ziboneka, hazoca habaho akanya kukurindira ayo makopi canke kukosora. Amanota abonetse tuzoja tuvuga duti okay, abanyeshure barose aya A bazokwiga mu wa mbere, abarose aya bazokwiga mu wa kabiri, abarose aya bazokwiga mu wa gatatu. Hanyuma nukuvuga ngo duce tubaha link y'amashure bazokwigiramo. Iyo ishobora kuba link ya Telegram. Abo bizoba bitakunze yuko Telegram yuguruka, nabo soja tubaha link yo kuri WhatsApp. Ariko twarababwiye yuko muguma mugerageza Telegram. Uwo vyanka burundu nta ngorane azokwigira kuri WhatsApp. Abanyeshure rero bamaze gushika mw'ishure, voilà, bafise ibikoresho vyankenerwa, nuko tuzoca tubaha umwigisha akidondora, voilà, bakamubaza ibibazo, hanyuma agaca abaha programe bazokorerako ico gihe cose bazomara bariko bariga. Ico gihe murumva yuko ibikorwa bizoba bidemaye. Nababwiye yuko aho ata munyeshure n'umwe azoba akicakirwa. Nuko reka ngarukirize ngaha ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Abo vyega ndizera yuko babishize kumuzirikanye. Mu kurangiza ndasubiye kubasaba, umuntu muzi yuko yoba atarabona iyi programe, yoba atarabona integuro z'ibi vyigwa, yoba atarumva ibi vyigwa uko twagiye turabikurikiranya, ibi vyigwa vy'icongereza, ndabasabe mumumpere ubu butumwa. Iri sango ry'itariki 5 z'ukwezi kwa 4 ntirimusimbe. Ndabinginze, twifuza yuko agasuzuguro twebwe abarundi tugirirwa kubera ukutamenya urwo rurimi gahagarara. Ivyo twavuze duti mu mwaka w'2026 umuntu atari kigaba canke umuntu atari umunebwe ntazoba agifise ingorane y'ururimi rw'icongereza. Muze muturabisha abantu bazosigarana ivyo bibazo, n'abantu bazoba bazibiye amatwi igihe twariko turavuga ibi bintu. Muze mutubere ivyabona abantu b'Imana. Twifuza gutuza burundu uku kutamenya mu rurimi rw'icongereza. Kiziririzwe ko hari umurundi asubira gusuzugurika kubera kutamenya ururimi rw'icongereza aho azobageze hose kw'isi. Namwe ba diaspora, namwe bwe harimwo bamwe muri iyizi iburaya kumbure kwiga icongereza bishobora kuba bitwara amahera menshi. Hanyuma kubera amasoni n'ibiki ugacutinya kutwegera gutubaza ivyi programme. Oya, ntutinye, nta muntu agwaye atinya. Iyo ngwara bitaragufata neza, utaraja ahantu ngo umaramare, voilà, bakubaza icongereza ugaparangana, ugatangura gupapa iminwa, amajambo akaguherana. Oya, kaze mw'ishure ry'abarundi bose tukuramize umuti ukire, tukuvugutire umubirizi, tukuvugutire umutongotongo, intobo rurenga, voilà, bashivyo vyose ukubite paka ukize.
ibi bintu biragoye kunywa mugabo bicanganye. Hariyo abaca bavuga ngo oya oje nofuma ninywera musiteri cyangwa mfuma ninywera ikiyeri. Oya ye wamuka. Ingo mw'ishure ry'abarundi bose tudugire hamwe, hazoba harimwo morale y'ubugesera kandi uri mu bandi nturuha. Voilà, hanyuma twikura agasuzuguro, umuntu agasuzuguro katababaza je vraiment mana yanje. Nuko rero Imana nibahezagire, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.